turabaramukije cyane bene data bakunze b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro cyacu umutima w'ubugingo cuno musa muteramanye na jewe mwene so jambo Imana irambona, abari jewe nsanzwe ndabatunganiriza bino biganiro nkora nkabashikiriza. Ndafise ijambo ry'Imana ngomba ko dusangira mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Tutagusoma mu gice ca 18 duce dusoma imirongo 8 ya mbere. Tutarasoma iyo mirongo reka dusenga Imana rero twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe iganirize imitima yacu biciye muri kino kiganiro n'amajambo yose agiye kuvugirwa muri kino kiganiro kugira ngo bikunde yaba wewe yaba jewe tugiye kubana namwe muri kino kiganiro, tugire ikintu turonse muri kino kiganiro. Uyu mwanya utubere umwanya w'ikimazi kidasanzwe. Dusenga Imana twiragiza Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kutwemereye kuba ahantu muri kino kiganiro. Turagushimiye cyane buno buntu budasanzwe tugiriye. None rero turaguhaye kaze muri kino kiganiro, ngwino bane natwe uganirize imitima yacu uciye mu majambo agiye kuvugwa muri kino kiganiro. Ururutse ijambo rishobora guhindura amateka y'umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro. Ururutse ijambo rihindura ibikwiye guhindurwa n'ijambo ryawe byose mu mitima y'ariko barakurikirana kino kiganiro. Turagushimiye kuri Imana ugiye kuturemesha, ugiye kutwigisha, ugiye kuduhindura, ugiye kutugira ubushasha. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubisabye tubyizeye. Amen. Dusome rero ya majambo twababwira tugomba gusangira namwe aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Dusoma mu gice ca 18 mirongo 8 ya mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati ncira urubanza ruboneza umwansi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kuko uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza, ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ibyo uyo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mw'ijoro naho ibatevya? Ndababwira yuko izorubacira vuba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi n'ano majambo dusomye. N'umwami Yesu yaciye umugani ngo awucira abigishwa biwe, awucira ishengero, awucira abo bari kumwe. Uwo mwanya abacira umugani wo kugira ngo abigishe, abacira umugani adatumbereye kubatwenza, adatumbereye gushina, adatumbereye gutakaza umwanya, ariko abacira umugani atumbereye kubigisha. Muri iyo nyigisho rero y'uwo mugani hari hinyegejemo ijambo rivuga ngo ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Imana yacu nihimbazwe. Abacira umugani rero ngo atumbereye kubabwira uko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe, kubera birashoboka yuko umuntu arondera ikintu hanyuma ico kintu akirondeye ntaca kironka aho yagishakira, umwanya yagishakirako ntube ariwo akironkerako. Hanyuma rero muri ico gihe akenshi cyangwa se kuri benshi habaho guca usanga umuntu arambiwe, akadendebukirwa, akarambirwa, akagabanya kumbure ishaka n'umwete akirarondera ico kintu, kubera yuko yakirondeye agishaka, agifitiye igishika, agifitiye icaka, ariko ntiyaca kironka. Hanyuma rero umuntu usanga aciyabivamo kubera yuko adaciye kironka. Yesu rero mu yandi majambo ngaho kurikiranye
uca wumva yuko kugira ngo abigishe ko bakwiye guhora basenga ntibarangirwe, bitabyerekana yuko icinyegeje muri uko gusenga bishoboka yuko umuntu asenga ariko icyo asengeye ntaca kirongo ubwo nyine. Bishoboka ko umuntu yomara iminsi 2, iminsi 3, indwi, ukwezi, amezi, imyaka, umuntu asengera ikintu mugabo icyo asengeye ntace akironka. Imana yacu ntidutabare, kuko iyaba bitari bimeze gutya Yesu n'abera abigishije babwira ngo nubwo mwosenga hanyuma nimuce muronka ibyo musengeye ntimuzoce murambirwa. Iyaba usenze, iyaba urondera ikintu aca kironka aho nyene, iyaba gusenga byasigura ngo ubwo nyene igihe ugishakiye naho nyene bica bikunda aho nyene, ni surplus, ni cash, ni tic tac. Iyaba byari bimeze gutyo ntiyari kubategura mu mitwe, ntiyari kubigisha, ntiyari kubazanira no mugani abereka yuko ahubwo mu gusenga kwabo akwiye kwinyegezamo ukutarambirwa. Imana yacu nihimbaza. Mu yandi majambo rero Yesu intumbero yari atumbereye mu gucira no mugani bano bigishwa, yari atumbereye kubabwira yuko mu masengesho basenga uko bukeye uko bwije hakwiye kuba hanyegejemo kutarambirwa, kuko hamwe gusenga kwabo koba kuri kumwe no kurambirwa, hamwe gusenga kwabo koba kurimo ukurambirwa, hamwe kurambirwa koba kuri parallel avec amasengesho yabo, mu by'ukuri ntacyo boshikako, kuko bihora bishika aho umuntu asenga ibyo asengeye ntacyo birongo ubwo nyene, ku buryo kwakurambirwa koca kumutera guheba gusenga. Mugabo Yesu abategura hakiri kare, abacira umugani, atarababwira rero yuko bakwiye guhora basenga, kandi ngo mu gusenga kwabo basenge batarambirwa, basenge ubudasiba. Muri biriya byete Pawulo yanditse n'ubukicete yanditsemo yavuze ngo musenge ubudasiba, ubudahumeka iminsi yose. Imana yacu nihimbaza. Rero yaratumbereye kubabwira ko bakwiye gusenga batarambirwa, ntibarambirwe, ntibadendebukirwe, ntibagabanye umuvuduko, ntibagabanye novuga ngo ishaka ryo gusenga, akayaba ko gusenga, umwete wo gusenga, n'ibyo boba basengeye byoba bitabonetse, ariko bashishikare basenge gusa. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uyu mugani yabaciriye, yababwiye ngo habayeho umucamanza, yabwiye ngo mu gisagara habayeho umucamanza agabitanya. Kugabitanya ni ugukora, novuga ngo ikibi n'ibigirana n'akanusanzwe uduciza. Nubwe ngo byakwiyatse, wacorotswe, ntiwaruzi ko nukuvuga byitayemo cyangwa se nisanganya oyaye. Kugabitanya ni ugukora ikibi kandi usanzwe uzi ciza, hanyuma ico kibi ukagikora n'ibigirantane, ni ukuvuga ukabikora ku kagagazo, ukabikora n'impaga ngo naho sanzwe nzi ko ujya muntu kumuhembura byari byiza, ariko ndamwimye, sindamuhembura, sindamuha amahera yanje, sindamuha utwo kurya, sindamuha amazi asabye, sindamuha ikibiriti ngo aje gucana umuriro, ndakimwimye. N'impaka ku kagagazo ku manyama. Imana yacu nidutabare. Rero uyu mucamanza naho yari yarize amashure y'ubucamanza, sinzi urwego yoba yariko mu bijyanye na ya magrade y'abacamanza, bivanye n'abiga bakiga muri segonderi, abandi bakiga amakaminuza, bakaloriya cyangwa se lisansi, nizo dogere ya mbere, hanyuma abandi bagaca kumure za mastere, abandi kumure bagacana kumure na za doktora, kumure hejuru gutyoye, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma rero uyu mucamanza naho yari yarigishijwe icyo amategeko avuga ku bijyanye n'abazohora bamwitura, sinzi imyaka yize, sinzi formation yagize y'ubucamanza, n'ibyo yari abizi, naho yari yarigishijwe ubucamanza icyo arico, uko akwiye kubigenza, uko akwiye kubikora, uko akwiye kuzohora atunganyiriza abantu
igihe cyose bazoba bamwituye naho ivyo yari asanzwe abizi, mbere naho dusanzwe tuzi ko mbese ndiko muri ico gihe byari bihari ko mu kuronka diplome bahora barahira. Ndibuka natwe bige twaba diplome twararahiye, turahira dufasha amabibiriya mu kiganga muri sciences infirmières, turahira dufasha amabibiriya. Nibaza ko kumbe n'abacamanza n'abanye ariko bagira sinzi mugabo ko kumbe ari bisata byose, ariko mugabo ndibaza ko ari bisata kumbure novuga ngo iby'amagara y'abantu n'ubucamanza. Nibaza ko aho oya barahira bose bagizene bafasha amabibiriya cyangwa se bakarahira mugabo biyemeza ico bazokora ko batazobikora baciye iruhande, bazobikora badacishije iruhande ata muntu n'umwe barenganije. Rero naho kumbe nimba ico gihe byarashoboka mu ntunge, iyo ni entre parenthèses, naho kumbe byoba byarashoboka ico gihe mu kuronka diplome y'ubucamanza bakaba barahira bashize amaboko hejuru, kumbure bafashe Bibiliya canke kumbure umugigo wose bagira, ariko iyo bija hose niyo baba barabikora cyangwa batabikora. Rero nubwo kumbure yoba yari yararahiye akiyemeza agatera igikuma akagira agasinya yuko azotunganiriza abantu bose, atarabiye mpunzi, atarabiye kumbura iby'ubwoko n'ibindi, kuyu yari wo mu bwoko bucanke buriya, kuyu ari nyarucare cyangwa se atari nyarucare, kuyu ari umukire cyangwa atari umukire, naho yoba yari yararahiye agapreta serment avuga ati jewe nzocisha ukuri guciye, nzokoresha ukuri, nzoshira aho intahe ishize, sinzoraba iruhande, sinzogirana, nzotumbereza intahe aho intahe izobitumbereye. Naho ibyo yoba yari yarabigize, uyu mucamanza tubona ngo rero yari umucamanza gabitanya, kandi mu kugabitanya kwiwe buri mucamanza ngo ntiyagira n'udusoni ku bantu, ntiyanamaramara, ntiyiyumvira ngo abantu ngo kumbure baramutwenga, baramunegura, baramugaya. Bibonekana yuko mu mihana, mu kibano, muri quartier, muri zone, muri commune, kumbure muri iyo ntara cyangwa binashoboke mbere no mu gihugu cyose ntawe ubizi, bivana n'urugero uwo mucamanza yakorako. Bibonekana yuko n'abantu bari bamaze kumenya yuko uyo mucamanza ari umucamanza gabitanya, adatumbereza intahe ahitegereza gutumbera. Yari asanzwe azwi neza n'abantu yuko n'umucamanza gabitanya, kumbure arabira mpunzi, ajya ibiturire, uri nyarucari atagucira urubanza. Uyu nawe yari umuntu nyarucari, yari umupfakazi. Hanyuma rero umupfakazi urumva yari ntaho nikora, ntiyari afise ibyo yomupfumbatisha, ntiyari afise amazi y'ikaramu yomuha. Urumva yararaba akabona ati uyu nawe yomucira urubanza rumukiza, ntaco ndamukura. Uyu muntu rero birumvikana ko no kugira ibiturire yagira ibiturire. Uyu mucamanza yari yarameje, yari yaragotse. Imana yacu nidutabare ngo nta n'isoni yagira. Nibuka nkiri umwana, hari umutamakazi yahora abwira abana nk'abana bagira ibintu kubura atanezerewe, ataryohewe. Urabona nk'iyo bariko barakina abana imipira, ugasanga barateye umupira ku mabati, amahura amukomye cyane se muraho umuteye ariko ararengana, avuga ngo ibyo bipfagundwa byanyakurenzwe, ipfu ngo isoni zaheze kunyu. Imana yacu nidutabare. Mwanda kibuka baba bantu isoni zaraheze ku. Rero uyu mucamanza nawe isoni zari zaraheze. Tumvikana ko hari inyuma, iyo nk'impuzu yakutabukiye ko nimba ari ahantu umuntu bamutera isoni ko abantu babona ni nyuma ku gisusu, ubona avuga ngo aho ibyo bipfagundi ngo isoni zaheze ku. Rero uyu mucamanza nawe yari umucamanza gabitanya, isoni zaheze ku. Imana yacu nidutabare, mu nyemerere mvuge gutyo we naho kumbure atari nirwo umuntu yagomba kuvuga ijambo nk'iryo. Hanyuma rero mu vyamuranga umucamanza ngo ntiyatinya Imana, iruhande yo kudatinya abantu, iruhande yo kutubahiriza ibyo yize yanonosoye ategerezwa gushira mu ngiro. Uyu mucamanza ngo yaragabitanya ku rugero kuko ngo atatinya n'Imana, ntiyatinya Imana. Abandi bantu bavuga ngo jewe ntinya Imana n'inzara, ariko mugabo sinibaza yuko biba ari by'ukuri ko batinya Imana n'inzara, ku buryo abonye nk'impoho hanyuma bakayaruma, hanyuma bakamurabisha akatotinya ngo ntinya Imana n'inzara. Uyu wewe rero
n'Imana niyayitinye ngira ngo yatinye inzara yonyene sindabizi ko nanyene yayitinye kubera naho byahurira kuko urumva yari yatunze yari afise amahera yaronke ibiturire murumva yuko ataciriye imanza bantaho nikore azicira abantu bafise ivyo bamuha Imana yacu dutabara. Uyu mucamanza rero agabitanye ngo ntiyatinye Imana, ico ni kimwe mu bintu byamuranga cyangwa se byamugaragara ko cya kabiri nabonye ngaha ngo ntiyagira isoni zari zaraheze, yari mafumafu, cyari cihebe, yari inagondwa, yari sinigano novuga ikindi kizina kumbure cerekana umuntu nyene yamaze kumaramaza nyene kabaye yahisemwo akora ibyo yigombeye, umuntu w'umumenja, umuntu w'umukesera, umubisha nyene yamaze gushira mu ngiro kuvuga ati jewe nzoba uko nyene, jewe abantu nibabimenye yuko jewe nyene nta burofa nta gufina. Imana yacu nidutabare. Muri ico gihe rero muri ico gisagara uyo mucamanza wumva ariwe yiturwa hacabaho umupfakazi. Uyo mupfakazi nawe yari afise ng'umwasi wiwe, hanyuma mwamara iminsi uyu mupfakazi ngo aza kuri wa mucamanza ngo akama azinduka mu gitondo akagorobeza ku mugoroba, ngira ngo yaza gatatu ku munsi mu gitondo saa sita ku mugoroba. Ibi bintu bibiri ntiyabivuze mu ntumbi, ariko bibonekana ngo yaje kenshi kwitura uyu mucamanza ngo akaza akamubwira ati yewe nyakubahwa mucamanza twemera, ni wowe twitura, ni wowe bwirukiro bwacu, sinzi n'ayandi majambo yo kwicisha bugufi. Murabizi namwe umuntu yereka arasaba ijambo ntabura amajambo avuga nyene yerekana ko yubashe kandi aciye bugufi, hanyuma akajojera uwo mucamanza ati yewe mucamanza nyaguhezagirwa nyakugira Imana, ndakwinginze uncire urubanza runkiza umwasi wanje. Ndafise umwasi, ndafise umuntu yandenganije, ndafise umuntu yandengeye akarimbi mwitongo, ndafise umuntu yanyaze itongo, abana banje bagiye kwicwa na kigoyi, ndafise umuntu yandenganije, ndafise umuntu yanzurumye, ndafise umuntu agiye gutuma umuryango wanje wicwa n'inzara. Ncira urubanza runkiza umwasi wanje. Nyakubahwa nyakugira Imana, yewe mucamanza, Imana yacu nidutabara. Uyo mupfakazi rero ngo agakubita inkoro hasi, agakoma amashi, agaca bugufi asaba uyo mucamanza ngo amucire urubanza rumukiza. Hanyuma uyo mucamanza yasohoka ngo arabe uyo muntu adodoye gusa honyine aje gusaba ijambo, yaraba agasanga umupfakazi, yaraba agasanga ntaho nikora, yaraba agasanga n'umuntu atakina afise yomuha, n'umuntu atafise atanga, agaca ngo amwihoza akamureka. Uyo mugore umupfakazi akagenda. Bibiliya rero nitwereka iminsi uyu mupfakazi yamaze ariko aradodora kuri uru rusago, kuri iyi nzu, kuri ibi biro, kuri iyi ofisi y'umucamanza. Icyo Bibiliya itwereka ngo uyu mupfakazi nawe yagiye mbere kwa wa mucamanza, umucamanza akamuraba utwininga, umucamanza akamugwiza n'ubusa agatora ubusa. Nawe uyu mupfakazi yaje kumbura akaba yobwira uyu mucamanza ati ncira urubanza runkiza bimeze uku. Uyu mucamanza akamwiyariza ati mbere ahubwo ntuzosubire no kuza ngaha, ugarutse ngaha ari ku rupangu rwanjye hariho shemesha izokurya, nzokubagira ibisiga. Urabona wa mupfakazi we, wamworowe, wewe ntaho nikora, wewe atacu ufise wotanga, ufise gute, ufise angahe, uzomiki, urwo rubanza bana narugucira uzomiki. Imana yacu nidutabara. Nayoba yarariwe umutima, nayoba yaraciwe ivutu, nayoba yaraciwe inkokora y'umucamanza. Bibiliya yavuze ngo uyu mupfakazi ibyo ntiyabiraje, ibyo ntiyabikoreye ko, yavuze ngo jewe namaramaje ko atawundi bwirukiro mfise, ko atawundi mfise no kwitura,
ko atawundi mfise nojako, ko atawundi mfise nokwambambira, jewe ancira urubanza canke areke, nzoguma ntitiriza, nzoguma nza kuri bino biro vy'umucamanza, aruca ataruca nta handi mfise noja, ninaguma muhira ubundi ho ruzoba ruciwe. Reka rero umwana w'ubute kuko irenga yitumye rimwe, jewe rero nzogumanza mpaka ndamubwire, abyumve, abyemere, abyanga abyange, atabyumva areke kubyumva. Ariko jewe igikorwa canje umupfakazi, igikorwa mfise jewe nk'umusenzi, igikorwa mfise jewe nk'umusavyi, jewe umupfakazi, hako jewe nemera kuguma muri buno buzima, hako nemera kuguma muri rino bohero ryo kurenganwa, nzogumanza. Sinitaye ku misi bizontwara, sinitaye ku mezi bizontwara, nimba bizotwara umwaka wose ngumanza ntaciga urubanza, nzoguma nzinduka, nzogumanza. Erega jewe sindi umucamanza, igikorwa canje nic'umusavyi, igikorwa canje nico gusaba, igikorwa canje nico gusenga, igikorwa canje nico kwinginga umucamanza kugira ngo ancire urubanza runkiza. Jewe ico nico nshoboye, abikoze uyu munsi sawa, nzoca ntasi nzogaruka, ariko atabikoze nzoguma nza gusaba, nzoguma nza kumubwira ati yewe mucamanza, erega n'ubu nagarutse, ncira urubanza runkiza umwasi wanyu, anyitamba ku mubyimba, anyitamba hejuru, yarandenganije, ncira urubanza runkiza umwasi wanyu. Nzoguma nza naho bizontwara imyaka 5, naho bizontwara imyaka nsigaje kubaho, jewe nzogumanza. Nta giturire mfise notanga, ico nzotanga ni iki co gusaba, nsaba ngo ncigwe urubanza runkiza umwasi wanje. Nzoguma nsaba, sinzorambirwa. Yesu abwira abigishwa rero ngo nimwumve uyo mupfakazi muri ico gisagara ngo yagumye aza kenshi kuri uno mucamanza bwabitanye. Yari yamaze kumwereka ubumesha bwiwe, yari yamaze kumwereka yuko ari umumenja, yari yamaze kumwereka yuko ari umugesera, yari yamaze kumwereka yuko atari umucamanza mwiza, yari yamaze kwereka umupfakazi yuko wewe naho umucamanza ahubwo ari umucamanza bwabitanye. Ariko Yesu abwira ababigishwa biwe ati uyu mupfakazi ngo amara iminsi aza kenshi, abwe ngo ncira urubanza runkiza. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, muri ayo majambo rero twasomye twabonye ngo umunsi umwe rero kubera yuko wa mupfakazi atarambiwe no gusaba, kubera ko wa mupfakazi atacitse intege, kubera ko wa mupfakazi atarivuyemo, kubera ko wa mupfakazi atipfumbuye ngo urabona ingene yasa kucira urubanza, kubera ko wa mupfakazi yabandanije, kubera ko wa mupfakazi atavuze ngo nta kundi ndabihebye reka ngende mpfuko nyene nta kundi mpfire muri ako karengane, kubera ko wa mupfakazi ataharuye iminsi amaze asaba asegerereza ku mucamanza amwinginga ngo amucire urubanza. Uyu mupfakazi kubera yuko wewe atagumye yandika muri agenda ngo haheze imyaka 2 ndamwinginga ngo ancire urubanza none ntabwo yanciriye reka ndabivemo. Uyu mupfakazi bibonekana yuko wewe ntiyaguma harura iminsi amaze aza gusaba ngo acirwe urubanza, ahubwo wewe yafikise amaso kucari karasaba, yahanze amaso kuri kiriya agomba gukorerwa. Aravuga ngo iminsi maze niko ndasenga sindayiharura, ahubwo marura agaciro k'ico ndiko ndarondera. Hari ico nirerekeye, ico nderetse naco ni icuko umucamanza
naho bazi ko agabitanya jewe ngomba yuko azogera igihe akagondozwa agondozwa no gusenga kwanje, agondozwa no gusaba kwanje, agondozwa no kudodora kwanje, agondozwe no kuza ngo ndamubwire acira urubanza rumwiza. Imana yacu nihimba iminsi irenganye rero siyo nitayeko, nitaye kuco niteze yuko umucamanza azonkorera. ico naco usirontake narakironka nzoshishikara mpaka ndakirose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, Yesu rero aravuga ngo wa mucamanza umunsi umwe rero ngo acaca ngo ariko ati mugabo bashe, naho natinya Imana, naho nafise isoni z'abantu, ariko ndavye uyu muntu atandukanye n'abandi nagiye ndangira guca imanza. Umuntu amaze iminsi yose aza ndamwirukana nkamwangira, hamwe namwitana nkamwangira amaso mu yandi handi nawe sinigunda nasohoka, ariko akaba yarashishikaye, akaba yarabandanije. Uyu muntu aratandukanye n'abandi, uyu musenzi aratandukanye n'abandi, uyu musenzi ntarambirwa, uyu musenzi arashishikara, uyu musenzi ntarura iminsi yisondesheje, ahubwo aharura agaciro k'ico ariko arasengera atararonka. Uyu musenzi amaso yiwe ayarabishije imbere muri kazoza, amaso yiwe ntaraba inyuma ngo arabe iminsi yasenze. Uyu musenzi atandukanye n'abandi, naho rero namumajije iyi minsi yose namutabara, naho ntamubaye hafi, naho ntamukoreye ico yashaka, ariko uyu musenzi kubera yuko atandukanye n'abandi, kubera yuko yatahuye yuko iby'iwacu twebwe abantu tutishura n'ingoga, biga uwarambije, uwarambiwe nawe yatashe. Uyu muntu yaramenye neza ibanga yuko urambiwe ahora ataha, hagasigara urambije agumye atitiriza. Uyu muntu rero ngomba ndamukorere ico amaze imisi ndondera ko. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, n'aya majambo rero tumaze umwanya turiko turavuganako. Uyu mupfakazi yazigamwe, yakijijwe nuko atarambiwe no gusenga, ntiyarambiwe no kubwira uyu mucamanza naho agabitanya, ariko we yashishikaye kumubwira ati yamara ncira urubanza runkiza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi, rero Yesu aravuga ngo none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mw'ijoro naho ibatevya? Imana yacu nihimbazwe. Aravuga ngo ndababwira yuko izorubacira vuba. Imana yacu nihimbazwe. N'aya majambo rero twariko turasangira kandi bitwiciye n'urukundo. None rero n'ano majambo Yesu arababwira ngo mbe rero ndababwira yuko abo Imana yatoranije birazwi neza yuko ibatevya. Aho byumvikana yuko na Yesu bwiwe azi ko abasenga bitihuta, bidaca bibubwo nyene, oyaye byoro bishika bivanye n'imvo, bivanye n'impamvu z'uwishura aya masengesho y'abamusenga. ahubwo ngo naho ibatevya izobacira urubanza rubakiza. Imana yacu nihimbazwe. Abamuborogera ijoro n'umurango, yemwe ababorogera Imana ijoro n'umurango, yemwe abamaze kumva umengo muri mu mugwabano bitwa ngo yarantebeje, yemwe abamaze kubona umengo Imana yarabatebeje, Imana yarabihojeje. Turi mu bihe kumbure ibibazo bituma abantu basenga ari byinshi,
imitwaro ituma abantu basenga ari myinshi. Ubukene, ingwara, ubushomeri n'ibindi bibazo bitandukanye usanga bituma abantu basenga. Ariko mugabo kwa gusenga ugasanga ntiguciye kwishurwa n'ingoga. Yesu yigisha ababigishwa ko bakwiye guhoza, ko badakwiye kurambirwa, kubera bihora bishikike batevya. Abo yatoranije, abayitirirwa Imana, abayitirirwa izina ryayo, abo yiborogera ku murango no mw'ijoro, bihora bishikika batevya. Mugabo nayo ribatevya, Yesu yavuze neza, abacira umugani, abaha akarorero kuba bakwiye gukwisunga. Arababwira ngo mukwiye kumera nk'uyu mupfakazi. Yemwe ababorogera Imana ku murango no mw'ijoro, yemwe abasenga Imana muyibwira ibyanyu, yemwe abagomba gutabarwa, yemwe abagomba yuko mucirwa urubanza rubakiza, mukwiye kumera nk'uyu mupfakazi. Mwame musenga ntimurambirwe, kuko naho mwoba mubona umengo yarabihojeje Imana muriko murasenga, naho mwoba mubona umengo yarabatebeje, ariko umugambi bafise ko ni uwo kubacira urubanza rubakiza vuba. Erega hari igihe umwana w'umuntu abona ko umenga Imana yaramuteje, akabona umenga Imana yaramwihojeje, akabona umenga mbere yinjiye muri wa mugwi w'abavuga ngo Imana yaranebeje, Imana ibyanya n'ibibabaye n'ibyitayeho. Ariko ugasanga aho nyene niho yagomba imutabari, yarageze mu magodoka. Ariko kubera yuko bayamaze ngo impembe y'umwari ipfa mu magodoka, muri kino gihe hariyo abantu impembe zabo ziriko zirapfa mu magodoka. Hariyo abasenzi benshi basenze imyaka n'imyaka basaba ngo Mana ducire urubanza rudukiza, Mana twishure, Mana tubere inyishu, ariko impembe yabo ikaba iriko irapfa mu magodoka. Kubera ubu hari hageze igihe bagodoka, ariko Satani nawe aciye abereka ngo uyu mucamanza muriko murasenga, uyu mucamanza muriko murabwira ngo ncire urubanza runkiza, uyu mucamanza ni umucamanza akabitanya. Uyu mucamanza nta mugambi afise wo kubishura, ahubwo ni mubivemwo, byarasi nta kundi, ni mubihebe, Imana yacu nidutaba. Ariko Yesu arababwira ngo uyu mucamanza agabitanya yaraciye urubanza atari yashatse guca, kubera ko ahuye n'umusenzi asenga atarambirwa. Yemwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, mukwiye gusenga mutarambirwa. Na ibyo mwasengeye bimaze igihe kirekire ariko bikaba bitarishurwa, shishikara musenge mutarambirwa, kuko mwasenze mubwira ngo wa mucamanza, wewe mucamanza mukuru, ncira urubanza runkiza, agiye kubacira urubanza rubakiza vuba. Mubona ko yabatebeje, ariko afise umugambi wo kubacira urubanza rubakiza. Kuba yaratevye kubacira urubanza rubakiza si kubera yuko yase. Guteba guca urubanza rubakiza ntibisigura ko yase kuruca, kandi guteba guca urubanza rubakiza ntibisigura ko rwamunaniye. Oyaye, ahubwo araje vuba kubacira urubanza rubakiza, yarategereje kuraba yuko mutarambirwa, kuko agomba umusenzi asenga atarambirwa. Uwo ni waba yamaramaje, uwo ni waba yafashe ingingo, uwo ni waba yamaze kwidetermina, kwidesida, akavuga ngo kama mbaya nimba ari ugupfa mpe, ariko niyemeje gusenga, nishurwe cyangwa sinishurwe, nzoguma senga. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yesaya rivuga ngo kubw'Isiyoni sinzocereza, kandi ni kubwa Yerusalemu, ngo gushitsa aho wa Mana we uzovyumva uri mw'ijuru.